ravagée par des frappes russes. Ces images filmées hier laissent imaginer... shaka ubikuremo ibintu je birangaza ahantu. Oya sha reka turabiyo ibintu bigeze. Intambara. Kuba twaravyaye vraiment muri no misi. Ndagusavye. Mana yanje. None ibintu biriko bibera muri Ukraine ngaha biragushikira. Ahubwo uzosanga umunsi umwe baduteye n'amabombe vyadushikiriye ngaha. Reka. Bombe urazi Uburusiya buri bwo dushikira ngaha ca Ukraine yeri. Reka umuntu arabe aha hariyo ubuzi bugiye kubuka. Mbora ingorane gusa ku bantu bazi gufrera amafere. Iyo habaye ibintu nk'ibi ama opportunity ahari abantu bagira bajye ikintu bita inote. Je ndiko ndibaza igituma twanavyaye n'aba ntako abana ari umugisha n'ukuri ndavyemeye muga igituma twavyaye abana bino bi kubera ibi biriko biraba ahantu hose nina ntubona ko ngaha turaze mu bwenge ngo yazoboniraje kandi uziko je nkorera mu gitoro none bizoca bigenda gute je bazoca banyiruka nabibonye mbe wabonye igitoro kiriko kiraduga gashareka none kiriko kiraduga ahubwo siho muzoronka amahera menshi ahubwo asha arafendorane tuzoronka bonus aho bazonyirukana kabatuzotwirukana vraiment ibintu ntibishoboka kubera urukunda kudramatiza mbe uribagiye yuko uri n'umuntu yizera higa bibiri yivuga ngo Imana idufitiye imigambi myiza soma neza bibiri handitse yuko hazokoma hari intambara ko imisi igenda urumva ngo ahubwo no mu misi ya nyuma turi mu misi ya nyuma ngo n'ufise imbanyi ngo azoba afise ikibazo ngo nuzo ubuhetse ngo bishoboye ngo uhunge nyegeje amanajuze ndarize ariko ndazi n'ijambo rivuga yuko ninaca mu muriro azoba ari kumwe nanje kubera iki umengi bararaguye oya byaraguye oya tekana reka turabe ibintu biriko biraba ahubwo je ndiko ndaraba ibinye nace ndaba bimwe maze iminsi ndiko ndiga byo gufasha abantu batuntuye abantu bahohotewe je numva umenga ndaronsa ahubwo ahantu nzobipratika erega abantu bose raba jya image urabona abantu bose bariko barahunga birashoboka vyiza nuko nico kibazo kitobayeho oya nukuri ivyo ivyo birababaje habaye ibintu nk'ivyo mugabo bon je numva je ndiko ndibaza abana bacu isi tuzobasigamwe nyene zo bimeze vraiment hazi ko maze iminsi mbona mu majoro gumuhindukira urandamuka je akazi kanje ndabona ko gashobora kuhera mu misiza urumva bishobora guhera mu kanya gato man wowe nawe wamubona ibintu vyiza gusa abantu bariko barapfuka ubibona yuko bikura oya birababaza samtusha kubona abana bapfuye canke kubona amazu yasambutse abantu bariko barahunga abantu batuririwe mu mashara niki nukuri ça fait trop mal mugabo ibintu vyo kucude udramatiza nkaho umenga natwe biradushikiriye barariraguye ibizodushikiranye ashman ajewe no kuri ntakabana nakubwiye ko abana ari umugisha je mugabo sinzi ivyo tuzobasigamwe vraiment no kuri ya mana yanje aya mabambu zobana tuguye kuri ico nzi nkuko abashino bakunda kuvuga abashino razi yuko ijambo rivuga crise rigomba kwerekana kuri bo yuko ari opportunity ikintu cyose wumva yuko usanga ari opportunity yo kugira amakrize Afite birashoboka asha mugabo tekana Imana iratubona kandi nabira Imana irababona hama uzubasengere kubasengera sengesho yagiye kuba menshi ndakurahiye none sherebwiye kibase gerageza ushiremo ibindi bintu kumushiramo ibikoko birengana ariko ndagusavye ibintu bikure ninashiramo ibikoko naho uvuga ngo rabazijya ntambwe zirabimaze ziriko zirajya ingeregere asha isi ndiko yabaye yarameze amenyo ariko nukuraba muri uto nyene opportunité turimo amafero umuntu yokora ya hewe reka mpindure ntakunde mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie umeze neza sawa nuko
sinzi ko mwatahuye ivy'aka gakino ariko ndazi ko bamwe kumbura bihora bibashikira turavye kuvyerekeranye n'ivy'amatamperama kenshi ikintu gikunze kuba nuko kenshi ugiye kuraba amatamperama introverti ni ukuvuga abamelankolike n'abaflegmatike n'abantu usanga bari pessimiste kenshi uko bameze babona ikibi canke babona ibitameze neza atari uko novuga bagomba kubona ibibi gusa ariko kumbure no kugira bamenye ingene bavyirinda ingene bobivamwo botora inyishu ariko aba extraverti arabasange arabakolerike nabo n'abantu menga aho bari bumva yuko menga ibintu bimeze neza ejo ni heza babona ivyizigiro cane ko byose vyokoreka nivyo umuntu aravye abasanga n'abakorehike umuntu yamari muri abona ivyiza kurusha ubundi n'umusanga hama umukorehike nawe aca yaranje kugira ibintu byose bimere nkuko yifuza no bimere neza rero nta kimukanga nta kimutera ubwoba rero abamelankolike n'abaflegmatike n'abantu usanga ibigumbagumba vya bitaja habona kandi bafata umwanya wo kwiyumvira rero iyo umuntu afashe umwanya wo kwiyumvira aca abona ingorane ntivyari bibi kuko muri bo bafise ingabire yo gutora n'inyishu rero kugira bantisipe bagerageze kuzevita usanga abantu babanza kubona ingorane imbere yo kubona ibintu bikomeye vyiza kandi ikindi naco nuko usanga muri uko kubona ingorane na cane cane ku melankolike wewe ntabona ingorane zako kanya aca projeta cane nukuvuga mu mwanya nk'ibi yari karavuga kubera iki twavyaye abana bacu bararigira rigwe donc ucubona yuko kawo yashitse ahantu hose kumbura umusange ikimukorako nuko abantu baba bariko barapfa abantu baba bamerewe nabi abantu baba bababaye mugabo kugira umubabaro ntugwire ngukwire nahari acagerageza kurondera amajambo meza yo kuremesha kugira base kamorare kaduge hama umukorerike nawe comme wewe defi yewe ni ingorane kuri we icitwa ingorane ni defi nta kibazo kimutera kandi wewe ikintu yumva ni rapport de force nico gituma rero iyo yumvise ibintu nk'ivyo avuga ati ni gute no bikemura kandi surtout yuko ari abantu bari pratique surtout yuko ari abantu novuga aho abandi baraba ikintu bakarinda kwiyumvira wewe umenga yakibonye kera yabonye n'ivyo gukorwa birababangukira cane gutora ni nk'ingabire bafise ni nk'ingabire vy'ukuri yo kubona vuba gutora ikibazo rero nabantu beza cane muri situation de crise nabantu bagutorera inyishu kandi biza mu buryo bworoshe kuri bo rero ntibatinye ikibazo kubera ikibazo kirabibutsa ko ari aba leader kiraza kubarondera rero nico gituma ushobora no kwibaza tugiye umuntu akunda amatati we nakunda amatati akunda ahubwo gutora inyishu mu bihe vy'ibibazo ni vyiza rero yuko tugaruka kugira turabe crise yose mbega ni giki gituma haba crise hariyo crise ya mbere tubona nigiye umwana w'umuntu yateye umugongo Imana umwana w'umuntu aravuga ati ngomba gukora ibintu uko ndabishaka ikintu cabaye muri ako kanya nuko ubwa mbere habayeho ubwoba ubwa kabiri habaho isoni la peur et la honte urumva icya gatatu hacabaho kwagirizwa culpabilité hama mu nyuma ikintu tuco tubona cihuta nuko abana bavyawe na Adamu na Eva baciye bicana umwe yica uwundi rero ibi bintu byose tubona inkomoko yavyo nuko umwana w'umuntu yateye umugongo Imana maze akumva yuko muri we ashobora kwikemurira ikibazo kuko yari yari yicamwa cyo kumenya ikibi n'iciza nico gituma rero burya bijanye n'umuntu na temperament afise aragaragaza nivyo izo ngorane zose mu melancholique no mu phlegmatique nivyo muri periode ya crise arashobora kugira ubwoba akinyegeza akiciruka akaba muri depression vraiment ibintu nibizoje ntavyo tuzovamo ariko n'umusanga nawe nyine ashaka kugwa muri piège yo gushaka kuzimya imiriro adashobora kuzimya ugasanga yamariko arazimya ibintu yamagaragaza kuryohera abantu ariko alalong araruha amaze kuruha ugasanga acerera anahunga nico kibazo kuko ataco gishobora kumufasha rero n'abakorerique nabo nyene barafise izo challenge usanga muri periode ya crise usanga rero baca bashiramwe inguvu nyinshi cyane au passage ugasanga barakomerekeje abantu
turiko tuvuga ibi hari akaririmbo kaciye kanzamwo ngo bibwire Yesu munyihanganira ku bw'ijwi. Donc muri ivyo bihe bigoye bibwire Yesu, nagomba kubabwira muri ibi bihe turiko turacamwo bitandukanye, si ingwano y'Uburusiya na Ukraine, ariko hariyo n'abantu bavuga bati mpe umbwire iki ivyo vy'Uburusiya na Ukraine, jewe ubukene ndimwo, jewe ingwara ndimwo, jewe ingorane z'abana ndimwo, izo kutavyara n'ibindi. Nagomba kukubwira ngo bibwire Yesu. Umve, Yesu yaje kuko azi yuko uwo yaremye ari kure yiwe, nta kindi kimurindiriye atari gupfa. Yaje ngo turonke ubugingo kandi tuburonke busagutse. Nico gituma ibi tuvyitabaho. Nimba yaraguhaye ubuzima agomba yuko ubaho. Nico gituma rero tugomba kubatera intege. Hari ibintu vyinshi twavuze ku matamperama, ku bikomere, turiko turavuga ku vyerekeranye n'iki amatamperama, uko Imana yaturemye n'ingabire yaduhaye, ingene rimwe na rimwe zishobora kutwegereza Imana n'abandi canke bishobora kutwegeza kure y'Imana n'abandi. Ivyo vyose mubisanga kuri page yacu ya YouTube yitwa Baho Podcast. Wifuza wese kuyija ko arashaka kuyija kakaraba n'izindi video n'ama audio menshi twagize ku vyerekeye noneho nibikomere kugira umuntu ashobora gutahura ingena ameze n'ivyamushikiye no kuronka inyisho muri Kristo kuzivamo. Imana ibahezagire rero, mugire umunsi mwiza kandi mugire ijoro ryiza. Mwandike muri commentaire ni ibintu bidufasha kubasoma, kumva uko mudutera intege, kumva n'intererano zanyu. Imana ibahezagire. Amen.